ivyavuye mwitohoza Uburundi bufatanyijwe ni banke y'isi yose uriko burakora biciye mu kigo ca Istebu mu bijanye n'ingaruka y'ikiza coronavirus ku ngo n'imiryango hamwe no ku mashirahamwe y'abikorera ivyabo mu Burundi muri uno mwaka w'2020. Ibiharuro rero ndabashikiriza bijanye n'igice ca mbere c'iryo tohoza cabaye mu mayinga abiri ya nyuma y'ukwezi kwa Myandagaro uno mwaka turimwo. Ishusho y'ibipimo n'ibiharuro nyamukuru vyavuye muri iryo tohoza bikaba bimeze uko kuvyerekeye ingo n'imiryango. Muri rusange dusanga ibitigiri bingana na 99 n'ibice 8 kwijana by'abantu by'abarundi bazi ko ikiza coronavirus kiriho, kandi muri abo ibitigiri bingana na 92 kwijana bararonsa amakuru yerekeye ingene ico kiza candukira umuntu, ingene umuntu yikingira ico kiza. Hanyuma kubijanye n'ingingo leta yafashe dusanga abene gihugu muri rusange bavuga muri rusange no kuvuga imitigiri kushika ku rugero rwo ibitigiri 98 n'ibice 8 kwijana bashima yuko intumbero leta yafashe kugwanya ico kiza ruhonyanganda ari nziza. Mugabo muri abo abangana ibitigiri 63 nibo bazi yuko mu kwikingira ico kiza ari uguhanahana umwanya hagati y'umuntu n'uwundi. Hanyuma dusanga muri rusangi kandi abangana n'ibitigiri 73 kwijana aribo bazi ingene tugwanya ico kiza dukurikije amabwirizwa y'isuku. Hanyuma abangana ibitigiri 43 n'ibice 4 kwijana bakaba bazi yuko ari kukigwanya twirinze gukorana mu minwe canke guhoberana. Hanyuma abagera ku bitigiri 34 n'ibice 7 bakaba bazi yuko ari kukigwanya mu kugabanya igiciro c'isabuni bururu. Kubijanye n'amashirahamwe y'abikorera utwabo dusanga muri rusangi amashirahamwe ndwi kuri 10 muyitavye irino tohoza ari yavuga yuko ibikorwa vyayo vyahungabanye kubera ico kiza ca coronavirus. Muri ayo dusanga bigera ku bitigiri 64 kwijana ari cane ihungabana ry'ibidandazwa. Hanyuma kubice bingana na kubitigiri bingana na 52 n'ibice 4 kwijana nabo ugasanga iryo hungabana ryagiye mu bijanye no kudandaza. Abangana n'ibitigiri 55 n'ibice 4 kwijana naho akaba ari ihungabana rijanye n'ikibazo c'amahera y'amahera bakoresha. Ikindi twatoye muri no tohoza nuko amashirahamwe agera 61 kwijana avuga ko isohoka ry'ibidandazwa ryabo ryagabanutse. Hanyuma
turavye novuga mu ngingo zimwe zimwe ayo mashirahamwe yagiye arafata, hariho ayafashe kugabanya amasaha y'akazi, ayo akabangana n'ibitigiri 13 n'ibice 6 kwijana. Hariho ayafashe gukoresha abakozi dufatiye ku buhinga bwa none, nayo akabangana n'ibitigiri bingana na 42.5 kwijana. Ico twomenya nuko rino tohoza ryagiye no muri ya mashirahamwe y'abakorera utwabo, bamwe dusanzwe tuvuga ko bakora ibidakurikijwe n'amategeko, bimwe twita mu Gifaransa abakora dans l'économie informelle. Naho nyene muri ayo mashirahamwe ibiharuro bitwereka yuko ushika ku bitigiri 38 kwijana ayo mashirahamwe akeneye kugabanywa canke gukugwaho ibijanye n'amataxi mu byo asaba. Ayagera ibitigiri 17 kwijana nayo agasaba kungururizwa ikiringo cyo kuriha amadeni canke cyo kuyafasha kugira ngo ashobore kuriha ayo madeni n'ibindi nkuko nazana bishikirije. Mu ngundire rero mfate kano kanya kugira ngo nsabe bimwe by'umwihariko abene gihugu nabanye n'amashirahamwe ariko akogwa ko iritohoza kugira ngo bafashe ikigo ISTEB gishobore kuronka ibiharuro vyiza vy'akanovera kandi vyerekana ishusho y'igihugu cacu c'u Burundi mu bijanye n'ingaruka y'ico kiza ca coronavirus ku ngo no ku miryango hamwe no ku mashirahamwe y'abikorera ivyabo, kubera uburyo dukoresha ubu ari uburyo bugezweho, tukaba dukoresha amatelefone. Rino kirwa kijanye no kumenya ingaruka y'ikiza coronavirus twagikoze mu mice ibiri. Nari nabivuze ubwange mbere twakoreye ku ngo n'imiryango. Ku bijanye n'ingo n'imiryango twategezwa gukorera ku ngo zingana 2,200. Ku bijanye n'amashirahamwe yaba amwe twita akurikije amategeko narya tuvuga ngo akora atisunza amategeko, twategezwa gukorera ku mashirahamwe ari hejuru y'550 mengo na 558 nimba ntihenze. Ngivyo ico twita mu Gifaransa nous échantillons twakoreye. Mugabo ico no babwira sukuvuga yuko abo bose bishuye, bose ntibishuye. Nico gituma mwabonye yuko nagivuze nti ndasubiye gutera kamo abantu tuzoza turatelefona, ntibibaze yuko turiko dukorana. Murabona ko ubu hariho ibintu byinshi by'ububandi bakoresha amatelefone, ntibibaze yuko umuntu amubwiye ati je ndiko ndagira itohoza kubijanye n'ingaruka mbi zikiza ca coronavirus mu Burundi, bibaze ko ari ba bantu bamwe birirwa baratwaka baca hirya no hino kugira batwara amahera abene gihugu. Twebwe turi mu itohoza kugira iryo tohoza rizofashe mbere igihugu cacu kugira ngo gisubire gifata izindi ngingo zotuma tugwanya burundu ikiza ca coronavirus. Izi ntambamye ubwo buhinga bushasha mwakoresheje bwo gukoresha telefone zoba bwaribonekeje ugeranije naho nkahora musanga abantu ku mihana? Intambamye ntizibura. Intambamye ya mbere namaze kuyivuga, nukubera itoza twarikoze mu gihugu cacu c'u Burundi hariho abandi bakora ibibi bakoresha ubuhinga bwa none mu kuza bariba amahera abantu canke babahenda ibi nibi ngo jewe ndungikira ntuze ndaguha akazi canke irene. Ijo zari intambamye kubera vyadutwaye inguvu nyinshi, vyadutwaye uburyo bwishi kugira ngo dushobore gusigurira umuntu, kubera umuntu musigurira atakubona, umusigura ku telefone ati je ndi umukozi wa ISTEB nje kugira rino tohoza turiko tugira itohoza rijanye nibi umva vyadutwara
iryo yabaye intambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri nuko ushobora kurondera umuntu ugasanga muri ico gihe bakubwira ati agatelefone kiwe kari kure canke karazimije. Mwumva ko bica bidutwara. Tugitangura twavuga ko tuzogira iryo toza mu minsi 5 muga twaruhiye kuyirenza ngira twakwijije hafi amayinga 3 kubera uko kuza turabura abantu ugatelefona umuntu ari mu misozi ruguru ukamubura ukazosubirayo ejo bukeye. Ikindi cyatubereye intambamye nuko ushobora gutelefona umuntu kubera twakoresheje novuga kugira dutora abo bantu twakoresheje itoza ry'ibanze turiko turakora ku ngo n'imiryango mu Burundi. Iryo niryo twarabiyemo kugira turaba abantu bafise nimero y'amatelefone. Urashobora gutelefona umuntu rero akakubwira ati jewe telefone ndayifise nimba ushaka papa ndi ku isoko ari ayifiswe n'umwana wiwe. Uraza gutelefona mu ijoro natashe cyandi ku ishuri uratelefona mu ijoro natashe ndaza kumuguha kugira ushobore kumutelefona. Mumva nizo n'izindi ntamba izindi intambamye rero anyamukuru nizo zijanye n'ukuntu ubwo buhinga ari bushasha abarundi batari babumenyeye. Nukuvuga rero kugira wishure umuntu utabona biragorana. Hari n'ikindi mwari mumaze gusaba yuko barundi boja baragira ibyabo ibi byo gutanga ibiharuro mwumva izo ngorane mwahuye n'igihe kubwo muhinga ukoranya ibi bintu biharuro gikenewe mu Burundi kugira ngo abarundi bijukire gutanga amakuru hama n'abarundi inzego zibijeje zishobore kuronka ibiharuro zikorera. Iki nibaza yuko novuga yuko ari igikorwa kirekire. Ni igikorwa kirekire kubera ni igikorwa kijanye na kamere yacu. Kugira rero abarundi bavyumve bategerezwe kuzogenda barashira habona bavuga ati genda tanze ibiharuro kugira ngo bifashe mu kwerekana ishusho ryiza y'igihugu cyacu, ishusho ry'ukuri biragora kandi bisanzwe biri muri kamere y'u Burundi. Nukuvuga rero yuko mwebwe muramenyesha makuru mukwiye kudufasha cyane kuza murasigurira bene gihugu ati yamara gerageza muze muratanga ibiharuro by'ukuri kugira ngo bifashe mu gufata ingingo z'ukuri, bifashe mu gufata ingingo zituma igihugu cyacu gitera imbere. Ico rero kiracatugoye twese kandi sukuvuga ngo ni kubene gihugu gusa, sukuvuga ngo ni kubatize nabize baratugora gutanga ivyo biharuro. Izo ntambamye zimaze kwibonekeza ni zihe twovuga inzira zo gutorera umuti izo ntambamye ugiye gukoresha? Inzira nibaza ko igihugu cyacu cyari cyagerageje kuza kiratora inzira bwa mbere igihugu cyacu cyarabanje kirashiraho amategeko yerekana ingene umwuga wo gutororokanya ibiharuro mu Burundi umeze. Iryo ni itegeko rya mbere ryabayeho kuva Burundi bwikukira, ryabayeho mu mwaka wa 2007 yerekana ati yamara n'uje gutororokanya ibiharuro hari ibintu ategerezwa kubika ku mutima atari vya zaravugira ejo. Sinza ngo nagiye gutororokanya ibiharuro ku muntu yitwa Nikora Ndayishimiye cegenda navuga ngo yambuye ngo arya kabiri ku munsi cegenda ndavyararaza mvuye ku ntuze ngo mwari mubizi ngujya mvuye ngo n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya ISEM ngo nsanza arya rimwe ku munsi ndibara nako nakarero ntanze nukuvuga yuko rero iryo tegeko rimaze kuhaza zari ingingo ziriko ziratera zije imbere. Iryo tegeko rero ubu ririko ririgwa kugira ngo risubikwemwo kugira ngo ibya twasanze bitarimwo bijemwo hajemo n'ibihano ku wanse gutanga ibiharuro n'ivyukuri.